Bwana asifiwe. Namashimwe. Namshukuru Mungu sana kwa asubuhi ya leo ya kuweza kuwa pamoja nanyi katika kanisa hili zuri la Bujumbura. Ndashima Imana cyane kuba Imana yanshoboje kubana namwe mu gitondo cy'uno munsi mu ishengero ryiza ry'Ibujumbura. Tumebarikiwa tayari. Turamaze guhezagirwa kwa njia za nyimbo, mu buryo bw'indirimbo. Kwaya wametuimbia vizuri. Amara korali yaturirimbiye neza. Na Roho Mtakatifu amezungumza nasi. Kandi mpwemu yera yayaze natwe. Lakini sasa tutasikiliza pia neno la Mungu. None rero hamwe n'ivyo tugiye kumva ijambo ry'Imana. Na ninaamini kwamba Roho Mtakatifu atatuhudumia siku ya leo. Kandi ndizeye ko mpwemu yera hari cyaza kudukorera uno munsi. Kuna ugonjwa fulani ambao unatembea duniani sasa hivi. Uno munsi muri kino gihe hari hingwara mwisi yose iri kuragenda. Sijui kama Burundi umefika. Sinzi ingwara nkiyo ko yamaze gushika mu Burundi. Lakini Sweden na Ulaya kwa ujumla umeenea sana. Ariko hali ya muri Sweden ni Ulaya hose ingwara nkiyo yaramaze gushikayo gose ikwira hose. Tanzania nako umeenea sana. Kandi no muri Tanzania ingwara nkiyo iramaze kuhashika. Na ugonjwa huu tunaujua kwa Kiswahili unaitwa ubize. Iyo ngwara rero turayizi mu Giswahili ni imyitwarariko y'ibikorwa byinshi. Watu wako busy. Abantu bafise imyitwarariko y'ibikorwa byinshi. Watu wana mambo mengi. Abantu bafise ibintu byinshi. Unampigia simu unamwambia nataka nikuone kidogo. Wewe witavye telefono akakubwira ati naenda gukeneye ngo tubonane gatoya. Mtu anakujibu anasema niko busy. Umuntu arakwishura akavuga ati je mfise ibikorwa byinshi. Sina muda. Nta mwanya mfise. Unataka uonane na mchungaji? Ukeneye kubonana n'umwungere? Anasema niko busy. Na akakubwira ati mfise ibikorwa byinshi. Unataka uone watoto? Ushaka kubonana n'abana? Watoto nao wako busy. Abana nabo gasanga bafise ibikorwa byinshi. Kila mtu yuko busy. Umuntu wese usanga ni mwitwarariko ibikorwa byinshi. Yawezekana Burundi haujafika bado ugonjwa huo. Birashoka ko kumbure mu Burundi canke Bujumbura vyaba bitarashika. Upo. Mbega iyo ngwara iriho. Mshaathirika. Mbega muramaze gufatwa n'iyo ngwara. Mshambukizwa huo ugonjwa. Mbe iyo ngwara iramaze kubandukira. Yani inaelekea kwamba kila mtu yuko busy. Rero biboneka ko ahantu hose abantu bari mu myitwarariko y'ibikorwa. Tuna vifaa vingi vya kutusaidia siku hizi. Hari ibintu byinshi byo dufasha muri iyi minsi. Kuna hizi simu za mkononi. Hari hizi telefone ngendanwa. Ya kutusaidia kufanya mawasiliano kwa njia rahisi. Zidufasha kugira ngo tushobore kumvikana n'abantu cyangwa kuvugana nabo mu buryo bworoshe. Zamani zile kera izo telefone nyinyi mnajua ambao ni wazee kidogo. Mwebwe mwamaze gukora gatoya murabizi. Tulikuwa tunaishi wakati hakuna simu za mkononi. Igihe twari tubayeho nta telefone zigendanwa zari bwabeho. Vijana inawezekana hamunielewi sasa hivi. Bakiri bato ivyo ndiko ndavuga kumbure ndi mu bitahura. Lakini kuna siku hazikuepo. Ariko harabaye igihe zitigeze kubaho. Tukitaka kutuma ujumbe, ushaka kurungikira umuntu nk'ikintu kumubwira inkuru kanaka, tunatafuta karatasi. Warondera urupapuro. Tunatafuta kalamu. Karondera n'ikaramu. Tunaandika ule ujumbe kwenye karatasi. Hanyuma rero ivyo ushekeneye kuvuga vyandika ku karatasi. Tunakunja. Hanyuma rero ukagerageza kuzinga. Tunatafuta bahasha. Ukarondera ibahasha. Tunatia ndani ya bahasha. Ugachushira mu ibahasha. Alafu tulikuwa tunalamba. Hanyuma rero habagerageza kurigata. Ili tufunge ile bahasha. Kugira ngo iyo bahasha dushobore kuyugara. Tunatafuta kitu inaitwa stamp. Hanyuma twarondera nk'ikintu citwa itembre. Tunailamba tena. Nayo nyene tukayirigata. Tunaweka kwenye bahasha. Tukashira kuri iyo bahasha. Tunaenda posta. Tukaja kuri posita. Tunatumbukiza kwenye sanduku pale. Hanyuma tukakorokera mu gasanduku karaho hantu. Alafu kuna watu walichukua ile bahasha. Hanyuma rero abantu bakira ayo mabahasha. Elekea yule mtu. Bakashobora kuzishikana kuri uyo muntu. Alafu yeye anaifungua. Hanyuma rero akugurura. Anasoma. Agasoma. Akitaka kujibu. Namba keneye kwishura. Na yeye anatafuta karatasi. Nawe agaca yakira urupapuro. Anaandika ujumbe wake. Akaandika amajambo yiwe. Anatafuta bahasha. Akarondera ibahasha. Na yeye analamba. Nawe nyene akayirigatako.
anafunga, akayugara, anatafuta stamp, akarondera tembre, analamba ile stamp, akabanza nayo nyene kuyirigata, anabandika kwenye bahasha, agashashira kuri iryo bahasha, anatumbukiza kwenye sanduku, agachakorera muri iryo sanduku. Baada ya labda ya wiki 2, kumbura inyuma y'amayinga 2, jibu linakuja, inyishu ikaza. Lakini kazi ilikuwa inaenda. Ariko ibikorwa byarabandanye. Tulikuwa tunafanya kazi, twarakora ibikorwa. Sasa hivi tuna vyombo vingi, uno munsi rero dufise ibikoresho byinshi vya kutusaidia, bishobora kudufasha, lakini tuko bize. Ariko turi mu mwitwarariko w'ibikorwa. Vyombo vinataka vitukombole muda. Ukienda katika Marko sura ya 4, ugiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 4, ukisoma ile sura, usomye ico gice, utakuta kwamba Yesu anataka wahutubie watu. Urabona ko Yesu yashaka kwigisha abantu, lakini watu ni wengi, kandi abantu bari benshi, wanamsonga, bakagerageza kumwegera. Wewe anaomba chombo cha majini akikalie kiende majini kidogo, awahutubie watu akiwa amekaa majini. Kubw'ivyo rero yasavye rero nk'ubwato ngo banze buje mu mazi, abigisha hagaze muri ubwo bwato. Akiwa chomboni pale, ari mu bwato rero, anawafundisha watu habari za ufalme wa Mungu, akigisha abantu babwira inkuru z'ubwami bw'Imana. Alafu jioni, kumugoroba rero, anawaambia wanafunzi, acabwira abigishwa, hembu tuvuke ng'ambo, ati tujabuke hakurya, twende kwingine huko, tugenda handi. Anaanza safari, atangura urugendo. Usiku pepo mkali unakuja, mwijoro rero muyaga mwishura, wanafunzi wanaogopa, abigishwa baratinya. Yesu analala usingizi, Yesu yarasinziriye, wanaenda kumwamsha, bagenda kumuvyura. Yesu holi kwamba tunaangamia, ati mbega Yesu wewe ntubona ko tugira dupfe? Yesu anasimama. Yesu arahaguruka, mbona mnakuwa na hofu nyie? ati mbega ko mbona mufise ubwoba? Alafu anageukia upepo, hanyuma rero analiambia tulia, acabwira umuyaga ati cereza, na bahari inatulia. Hanyuma rero n'ikiyaga gica kiratekana. Anafika kule wanakoenda, hanyuma rero barashikiyo bari bagiye, anakutana na kichaa fulani. Hanyuma rero ashika ahantu kanaka ari ngorane, amepagawa na mapepo. yahuye ahamara ariko aragenda ahura n'umuntu afise impwemu mbi, anatoa mapepo, arirukana izo mpwemu mbi, anarudi tena, yongera arasubira inyuma. Kurudi agarutse, kuna mtu mmoja anaitwa Yairo. hari umuntu yitwa Yairo, anamwambia Yesu, hebu njoo nyumbani. aramubwira ati we Yesu, je banza ushiki muhiri wanje, maana kule nyumbani nina mgonjwa. kako hari iwanje muhira hari umugwayi, njoo unisaidie, nuze rero umfashe. Yesu anaanza safari. Yesu ashatangura urugendo. Njiani anajitokeza mama moja. Akiwa njiani kwenda kwa Yairo, kuna mama moja ari mu nzira araja kwa Yairo, yahuye n'umukenyezi umwe ambaye ametokwa na damu miaka 12. yaramaze imyaka 12 agwaye ubutinyanka. Watu ni wengi, abantu bari benshi, lakini anapenya mpaka aje karibu kabisa na Yesu. ariko aragerageza kumenera gushikaho yokwegera Yesu. Anagusa kwenye vazi lake, akora ku mpuzu yiwe, anapona, acarakira. Yesu anasikia nguvu zinamtoka. Yesu ashayumva inkomezi zimuvuyemwo. Anauliza, nani kanigusa mahali hapa? Aravuga ati none ngaha ninde yoba nkozeko? Wanafunzi wanambia, lakini unaona watu walivyo wengi. Abigishwa baravuga ati ariko ntubona ko abigishwa ari benshi. Lakini Yesu alijua kwamba kuna jambo maalum limefanyika. Ariko Yesu yaramenye ko ari ikintu kanaka gikoretse. Huku wanazungumza bado, bataratayaga, taarifa zinatoka nyumbani kwa Yairo. hazi inkuru zivuye kwa Yairo kwamba yule mgonjwa ngo wa mugwayi amekufa, yapfuye. Yesu anasema twende tu. Yesu aravuga ati nawe meze gutya tubandanye. Anafika kule nyumbani, arashika muhiriwe na anamfufua yule binti. Hamaracha arazura umukobwa. Hii yote ni ndani ya siku 2. Ivyo byose vyakoretse mu minsi 2. Yesu yuko bize. Yesu yarafise ibikorwa vyinshi. Yesu alikuwa na mambo mengi. Yesu yarafise ibintu vyinshi, lakini kuna jambo muhimu hakulisahau. ariko ari ikintu cankenerwa atigeze yibagira. Katika ubizi wetu, mu bikorwa vyacu vyinshi, kuna mambo tunatakiwa tusiyasahau. hari ibintu twimviye tubwirwa ngo ntituvyibagire. Na hilo ndio nataka tukumbushane siku ya leo. Nivyo nashaka kukwibutsa rero uno munsi.
Nataka tusome mstari moja nagira ngo dusome umurongo umwe katika Marko ile sura ya 4 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Marko igice ca 4 na ule mstari wa 35. ku murongo wa 35. Mstari unasema hivi. Uwo murongo uvuga ngo, siku ile kulipokuwa jioni akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Ni mstari moja mfupi sana, n'umurongo umwe mugufiya cyane, lakini imebeba mambo mengi sana. ari kutwaye cyangwa urimo ibintu byinshi cyane. Tuvuke twende ng'ambo, tujabuke tuje hakurya, ili tupajue kule ng'ambo. Kugira ngo dushobore kumenya aho hakurya, ni vizuri tuelewe hapo alipo Yesu ni wapi. Ni ngombwa ngo tubanza tumenye aho Yesu yarara hariho, na kule anakoelekea ni wapi, kandi tumenye yarateye aja. Anaposema twende ng'ambo, amaze kuvuga ati tujabuke hakurya, yuko nyumbani, yari muhira, yuko Kapernaumu, yari Kapernaumu, na yuko miongoni mwa watu wake, yari mu bantu biwe, yuko kwa Wayahudi, yari mu Bayuda, yani yuko kwa watu ambao anafanana nao, yari mu bantu asa nabo, yuko kwa watu wana lugha moja, yari mu bantu bavuga rumwe nawe, yuko kwa watu chakula chao ni kimoja, yari abantu basangiye n'ibifungurwa, yuko kwa watu ambao wanaelewana pamoja, yari mu bantu batahurana, wana dini moja, bari bafise idini rimwe. Alafu anawaambia sasa, hanyuma arababwira ati tuvuke twende ng'ambo. tujabuke hakurya. Kule ng'ambo ni wapi? None aho hakurya ni hehe? Ukisoma vizuri, usomye neza, utakuta kule panaitwa Dekapoli. haji uzosanga bavuga ngo aho hari Dekapoli. Na kule Dekapoli, kandi i Dekapoli naho ni nchi nyingine, ni kindi gihugu, sio kwa Wayahudi, si mu Bayuda. Huku Kapernaumu, huku ahi Kapernaumu ambako Yesu alifanya huduma yake sana, aho Yesu yakoze ibyo bikorwa byiwe gose, kuna yale makabila 12 ya Wayahudi, hari amoko 12 cyangwa miryango 12 y'Abayuda. Kule Dekapoli, hari Dekapoli naho ni kwa yale makabila 7 ambayo ni mabaki tangu enzi ya Joshua. Ni yari ya miryango yagiye isigara hariya mu gihe cya Ezra na Yosuwa. Wale sio Wayahudi, bariya ntibari Abayuda, wale sio wenzetu, bariya sabacu, wale ni watu wenye utamaduni mwingine, bariya n'abandi bafise yindi migenzo bisangije, wale ni wenye desturi zingine, bariya ni bandi bafise kuntu bateye, wale wana miungu mingine, bariya bafise bigirwamana bindi, wale wanakula chakula kingine, bariya bafise ibindi bifungurwa bafungura, wana taratibu zao zingine, barafise ibindi bitwararika. Wale ni watu wengine tofauti na sisi huku, bariya n'abandi bantu batandukanye natwe hano. Isitoshe, ivyo ntibikwiriye, wale ni adui, bariya n'abansi. Maana katika enzi ya Joshua, kuko muri ico gihe cha Yoshua, unapoingia katika kitabu cha Waamuzi, usomye mu gitabo c'abacamanza, alafu unaingia kwa vitabu vya Samueli, ukinjira mu bitabo vya Samueli na Wafalme wa kwanza na wa pili, no ugasoma no mu gitabo ca mbere c'Abami n'ica kabiri, vile vita vilivyokuwa wakipigana, intambara bagenda bagwana nazo, vilikuwa na watu wale, vyategwa n'abariya abantu nyene. Na mpaka leo gushika nuno musi chuki ilikuwa imebakia kwa Wayahudi, urwango rwari rukiri mu Bayuda. Isitoshe, ivyo ntibihagije, Warumi, Abaroma ambao walikuwa wanatawala Israeli kipindi kile, abaganza Israeli ico gihe, ambao walikuwa ni wakoloni, bari nk'abakoloni, walikuwa wameweka kambi yao ya jeshi kule, kambi yabo y'abasirikare niho bari barayishize. Kwa hiyo Yesu anaposema tuvuke twende ng'ambo, igihe rero Yesu yavuga ati tujabuke tuje hariya hakurya, sio jambo dogo, si kintu gito, ni jambo kubwa sana, ni kintu kinini gose. Maana anawaambia wanafunzi wake, kuko yabwira abigishwa biwe, tuache usalama huku, tureke umutekano hano, twende kwa adui. tugende ku bansi bacu.
tuache watu wetu, duheba abacu tubanza tubareke tuende kwa wengine, tuje mu bandi, tuache haya tuliyazoea, tureke bitwamenyereye, twende huko ambako hatujui hali ikoje, tugende hali tutamenyereye, tutazi ibintu uko biteye uko vyifashe. Mnaona hiyo picha ilivyokaa? None ivyo bintu murabibona mbega? Sio kasafari tu hivi hivi. Ni kwa rugendo rusanzwe. Ni safari moja kubwa sana. Ni kwa rugendo rukomeye. Na wanafunzi bila shaka walikuwa na wasiwasi. Kandi rero abigishwa atanyeka bari bafise uruhagarara. Yawezekana walikuwa nafikiri hivi. Birashoboka ko biyumvira bati, hivi kule tunaendea nini? Mbega turinda kuja hariya kubera iki? Tunafuata nini kule? Hariya turondera iki? Hapa si watu wapo wa kutosha? Mbega ni hari abantu bakwiriye? Hapa Yesu una umati wa watu. Aha Yesu urafise igugu ry'abantu. Ni wengi kiasi ya kwamba yani inabidi uende paka kwenye chombo cha maji ndio uweze kuhutubia. Urabona ko abantu ari benshi mbere kugira ngo ubigishe uraburinda kuja mu bwato abari ushobora kubigisha. Yani wewe Yesu hujetosheka tu na watu hawa? None ga Yesu aba bantu nabona ko bakwiriye kubigisha ababonyene. Kule tuende tufuate nini sasa? None hariya tugenda gukurikira yiki? Hapa si kuna watu wa kutosha? None hari abantu bakwiriye? Kama kuna wagonjwa wasiwapo hapa? Nambara abagwayi hana abagwayi bahari. Kama unataka wenye shida si bado wapo? Nambara bafise ibyago none ngani bariho. Kama unataka watu hawamjui Mungu si bado wapo tu? Namukeneye kubwira abantu ngo babwirwe ivy'Imana ntibari ngango bihane. Kule tunaenda kufuata nini? None hariya dukuyena dukurikira yiki? Lakini wanakubali kuingia kwenye chombo. Ariko baremera barinjira mu bwato. Wanaanza safari. Baratangura urugendo. Usiku sasa. Mwijoro rero. Ndio ile dhoruba, upepo unakuja. Aho rero niho yangunza y'umuyaga yateye. Na inawezekana baadhi ya wanafunzi kandi birashoboka ko muri abo bigishwa nyene walisema mimi si niliwaambia lakini aravuga ati je ivyo byose sinari nababwiye none. Huko tunafuata tabu ya nini sasa? Aha tugira ingorane ziki dukurikira iki? Alafu Yesu aho Yesu yeye anapiga usingizi hapa. We yararyamye yarasinziriye anatuachia tufe. Ni yairetse ngo dupfe. Yani mimi niliwaambia huku tusiende jamani. Je nani nababwiye bene data ngo ntitwirirwe turaje hariya? Tunafuata nini? Hariya dukurikira yiki? Sasa hamuoni upepo huu? None mwebwe umuyaga ntawo mubona? Ni Mungu anatuambia tusiende. Ni Imana iko yatubwira ngo ntitujeyo. Ikitokea jambo fulani, hashitse ikintu kanaka, mara nyingi tunasema hapa Mungu ametuzuia hapa. Hara tuca tuva ngo bibiri Imana iravyanse. Na kama si Mungu, namba tari Imana, ni shetani. Ni satani. Upepo ni upepo jamani. Umuyaga n'umuyaga. Upepo upo tu. Umuyaga uri urasanzwe. Usiku nimeamka usiku wa leo. Mu gitondo cy'uno munsi navyibutse. Nimesikia radi moja nzito. Numvise umutaragara umvuga ati buu. Na mvua zikaanza kunyesha. Hama imvura iragwa. Hapo ningesema kimya katika jina la Yesu. Haja avuga ati kangamira mu izina rya Yesu. Lakini mvua ni mvua jamani. Ari kivura ni imvura bene data. Upepo ni upepo. Umuyaga n'umuyaga. Ngurumu ni ngurumu. Imituragaro ni mituragaro. Radi ni radi. Inkuba ni nkuba. Usifanye kila jambo kuwa la kiroho sana. Ibintu byose ntubishire mu mpemu. Wanafunzi wanamwamsha Yesu. Abigishwa baravyura Yesu. Wanamwambia Bwana wewe unalala huoni haya yanayotokea hapa? Ati mwa muri iryamiye ntubona none bidushikiye hano. Na Yesu anasema nyinyi mnaogopa nini nyinyi? Yesu nachavuga ati none mwebwe mutinyi iki? Naelekea bado hamnijui vizuri. Ni birako mutanzi neza. Nyamaza. Hora. Kuna tulia. Umuyaga ucurace uratekana. Safari inaendelea. Urugendo rurabandanya. Kufika ngambo ya pili. Gushika ahagira kabiri. Hebu tusome sasa. Tuanze dusome. Marko sura ya 5. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Marko igice ca 5. Na tusome mstari wa 1 hadi wa 20. Turasoma duhere ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 20. Havuga ngo bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu c'abageraseni
avuye mu bwato umuntu yinjiwemwe n'impuhemu ihumanye ava mu masenga y'imva acara musanganira. Yaba muri ayo masenga ntihagira uba akibona icyo ashobora kumubohesha niyo wowe umunyororo, kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi, iyo amaboko akayicagagura, iyo amaguru akayivutagura, ntihagira umuntu afise inkomezi zo kumutururutsa. Maze iminsi yose ku murango no mwijoro yama muri ayo masenga no ku misozi ataka yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanga runama asemerera n'ijwi rirenga ati, duhuriye hega Yesu mwana w'Imana isumba vyose, ndakurahiye Imana ntumbabaza agashinyaguro. Kuko yaramubariye ati, va mu muntu wa mpwemu ihumanye. Aramubaza ati, witwa nde? Aramwishura ati, Gitero niryo zina ryanje kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo ntazirukane muri ico gihugu. Kandi kuri uwo musozi hari umukurubuku mwinshi w'ingurube zirisha. Ziramwinginga ziti, turungike muri ziriya ngurube tuzijemo. Arazemerera, izo mpwemu zihumanye zimusokorotsemo zinjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, zari nk'ibihumbi 2, amazi araziniga. Abaziragira barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi, n'abaza kuraba ibaye ibyo ari byo. Bashikaho Yesu ari, basanga wari yinjiwemwe n'abadayimoni yicaye, yambaye ubwenge bwagarutse. Baratinya. Ababibonye babadondera ivyo wari yinjiwemwe n'abadayimoni n'ivy'ingurube, batangura kumwinginga ngo ave mu ntara yabo. Ariko aratambukira mu bwato wari yinjiwemwe n'abadayimoni, aramwinginga ngo agume kuri we. Ntiyamukundira, ariko aramubwira ati, jya muhiri wawe mu biwanyu ubabarire ivyo umwami Imana igukoreye byose, kandi nyene ikugiriye ikigongwe. Aragenda atangura gukwiza dekapoli ivyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose baratangara. Amen. Kwa hiyo wamesafiri usiku, bagize urugendo rwo mwijoro. Baada ya Yesu kusema tuvuke twende ng'ambo, Yesu amaze kuvuga ngo bajabuke baje hakurya, wanafika kule Dekapoli. Bashikari Dekapoli, ndio mambo haya yanatokea sasa. Ibi rero niho vyakorekeye. Mimi nilipofika hapa Burundi, jewe maze gushika ngaha mu Burundi, na kila ninapofika mahali fulani kwenye makanisa yenu, kenshi igihe cyose nagiye nshika ari hose mu mashengero yanyu, ninapokelewa vizuri sana, nakirigwa neza cyane. Yani watu wa Burundi jamani, mna ukarimu wa hali ya juu. Mwa Barundi murazi gutanga kaze cyane mu buryo bwo hejuru. Yesu sijui kama mliona hiyo kamati ya mapokezi pale Dekapoli. Sinzi ko mwabonye ingene ngahe mu Dekapoli yakiriwe gutyo. Kamati ya mapokezi, komite y'abakira, ni mtu kichaa, n'umuntu yaragwaye, aliyepagawa na mapepo, yari yafashwe n'abadayimoni, yuko uchi, yagenda amenya, anafungwa na minyororo, bari bagerageje kumubohesha minyororo, na anaishi makaburini, kandi yabamumva. Ndio kamati ya mapokezi. Iyo niyo yari komite yo kwakira abashitsi ya mwana wa Mungu, y'umwana w'Imana, anayeenda uwaragiye kwenye nchi nyingine, agiye mu kindi gihugu. Hakuna karibu, nta guhabwa kaze, hakuna ngoja nikusadie mzigo, nta uvuga ngo zana tukwakira uwo mutwaro, hakuna kuonyeshwa chumba chake, nta umwereka icumba ciwe. Linajitokeza kicha fulani, arere cyashitse rero kuri uwo mugwayi, hana nguo, nta ntiyari yambaye, ni mchafu kutokea juu mpaka chini, yari afise umwanda kuva ku mutwe gushika ku maguru. Anachozungumza hakieleweki, ivyo yavuga ntivyatahurika, anashindikana kukaa miongoni mwa watu, yari yarananiranye ntiyarakiba mu bandi bantu. Wamemwambia wewe kakae kule makaburini, bari bavuga ati genda ube hariya mumva. Wamemfunga kwa minyororo, bari bagerageje kumubohesha minyororo, lakini katika hali yake, ariko ko yarari kose, anavunja na ile minyororo,
iyo minyororo harayagerageza kuyicagagura. Watu wamekata tamaa juu yake. Abantu bari baratakaje ivyizigiro kuri we. Huyu ndiye anayemlaki Yesu anapokuja ng'ambo ya pili. Uwo ni wewe yakiriye Yesu agiye hahandi hagira kabiri twavuze. Huku alikokuwa Yesu. Huyu ni wewe yakiriye Yesu. Aho yaraho Yesu ari. Kuna umati mkubwa wa watu. Aho Yesu yarari ubwa mbere hari gugu ry'abantu benshi ambao wanapenda kumsikiliza, bashima kumutega amatwi no kumwumviriza. Wanajitokeza kwa wingi, baza ari benshi, mpaka Yesu inabidi aende chomboni kwenye bahari akalie kule. Vyatuma Yesu aja mu bwato mu kiyaga akabari haguma mu kwigisha. Watu ni wengi, abantu bari benshi, wafuasi ni wengi, abamukurikira bari benshi, wanaompenda Yesu ni wengi, abakunda Yesu bari benshi. Kwa nini hawaache hawa kubera ikatare kabo amfuate kicha fulani kule? Kubera ikiyore kabo akarinda kuja kuraba uwo mugwayi yaraho hantu. Huku yuko bize, yarafise ibikorwa vyinshi, lakini katika ubize wake ariko mu kugira ibikorwa vyinshi aho hantu hambere anakumbuka kitu fulani. Yibuka ikintu kanaka kimwe. Anakumbuka kile kilichomleta duniani. Yibuka cha kindi camuzanye ngaha mwisi. Na kilichomleta duniani kandi camuzanye mwisi ni kuja kutafuta kile kilichopotea. Nukuza kurondera icari carazimiye. Awe Myahudi, yaba umuyuda, asiwe Myahudi. ataba umuyuda, awe amesoma, yaba uwize, au hajasoma. canke ubutize. Awe mwanaume, yaba umugabo, awe mwanamke. canke aba umugore. Awe na faranga nyingi, yaba ufise amafaranga menshi, asiwe na faranga. canke udafise amafaranga. Yesu alikuja kutafuta kile kilichopotea. Yesu yazanwe no kurondera icari carazimiye. Na katika ubize wake kandi mu bikorwa vyiwe vyinshi hakusahau hiyo. Ivyo ntiyavyibagiwe, alijua, yarabizi. Ndio hapa kuna watu wengi, ati nivyo aha hari abantu benshi, lakini kule ariko hariya hawana habari, nta nkuru baramenya, hawanijui, ntibanzi, hawajaniona, ntibarambona, hawajanisikiliza, ntibarantega n'amatwi, hawanielewi. ntibantahura. Tuvuke, tujabuke, tuje hakurya. Anaacha maelfu ya watu, ahebe abantu ibihumbi n'ibihumbi, anamfuata mmoja, akurikira umuntu umwe gusa. Anaacha mafanikio, ahebe ibintu vy'imigisha na baraka, imigisha n'imihezagiro, anakubali tabu, yemera ingorane canke ivyago na dharau, n'agakengegwe. Hajali kwamba hapa tayari nina watu wengi. Niyavuze ati hanivyo haramaze kuba abantu benshi, angeweza kuwa busy na wao, yari gushobora kwitwararika abo bantu gusa. Lakini alijua kuna wengine, ariko aramenya ati hari abandi bantu hawana hizo habari, bataramenya inkuru nk'izo, bado wanateswa na shetani, baracazigirijwe na satani, bado wanafungwa na giza, baracaboshwe n'umwiza, bado mapepo yanawasumbua, baracazigirijwe n'abadaimoni. Anawaambia wanafunzi, acabwira bigishwa, tuachane na hawa kwanza, hata abantu tubanze tubareke, twende kule, tuje hariya. Maana yeye Yesu anajua, kuko Yesu yarabizi kuna kicha fulani, hari ahantu kanaka umuntu pagawa na mapepo kule, hari umuntu yazigirijwe n'abadaimoni, kuna mtu ambaye hawezekani ntiyaragishoboka isipokuwa kwa nguvu za Mungu, bitavuye ku nkomezi z'Imana gusa. Twende huko, tuje hariya. Mungu atusaidie, Imana idufashe. Ubizi wetu, imyitwarariko y'ibikorwa vyacu, usije ukatufanya tusahau waliopotea. Ntudutere kwibagira abazimiye. Mimi na mama wakati mwingine tunaenda Sudani ya Kusini. Twebwe n'umukenyezi wanje haraho tuja muri Sudani ya Majepfo. Sudani ya Kusini ni nchi ya vita. Sudani ya Majepfo ni gihugu c'intambara. Sudani ya Kusini ni nchi ambayo ina tabu nyingi. Sudani ya Majepfo ni gihugu kirimwo ingorane nyinshi. Sudani ya Kusini unaingia, yani
Waswahili tunasema unashika moyo mkononi hivi, yani unaogopa. Hariya rero winjiye ni nkuko wowe ufashe umutima ukuka umutima uratinya ukagira ubwoba. Siku moja tunaenda, umunsi umwe twaragiyeyo, alafu tukapita kwenye maeneo fulani kule Kenya. Hanyuma duca ahantu kanaka mu gihugu cy'i Kenya. Tukawaambia wachungaji fulani, sio wa kanisa letu lakini kanisa lingine, tubwira abungere saba ishengero ryacu muga nabishengero rindi, hembu twende pamoja Sudani ya Kusini. Ati nimuze tujane hariya muri Sudani ya Majepfo, tuwahubirie watu kule, tubabwire ubutumwa bwiza bari abantu. Sasa mchungaji akajibu akasema hivi, hanyuma rero umwungere acambwira ati, kule nikienda kuna vikumi. Ati hariya ninagenda hari ingorane ebigira 10 murantunga. Anasema kama hakuna vikumi vya kukusanya kule, namba hari bigira 10 umuntu yashobora kwegeranya hariya, nifuate nini huko? Ne nkurikira nja kurondera iki hariya. Kama hakuna mafaranga kule, namba hari ata mafaranga ariyo, nende nifuate nini huko? Hariya no kurikira yiki. Mtu mwenye mtazamo kama huo, umuntu ataza yitegereza mu buryo bw'umutima cyangwa imwemu, alishapotea jumla. Uwo muntu yaramaze kuzimira, si kupotea kidogo tu, sikuzimira buhoro buhoro, yani amepotea kabisa. Yarazimiye gose wese. Kwani Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kukusanya faranga? None Yesu yazanywe mu isi no kwegeranya amafaranga. Sudani ya Kusini, Sudani ya Majepfo, kuna watu hawana habari na Yesu. Hari abantu batarumva inkuru za Yesu. Ni hatari, nirinde, ni shida, ni ngorane, ni tabu, ni ibyago. Lakini kuna watu, ariko hariho abantu ambao Yesu alipokufa msalabani, Yesu amaze gufa ku musaraba, alikufa kwa ajili yao, nawe yarabapfiriye, ila hawana habari. abo bataramenya inkuru ziwe, hawamjui huyu Yesu, abo bataramenya huyu Yesu. Kule pwani ya Tanzania, hariya Tanzania, tuna makabila zaidi ya 30, dufise amoko arenga 30, ambao ndani yao hakuna Wakristo hata. Ushobora usanga muri ayo moko atamukiristo n'umwe arimwo, na makabila yao ni makubwa, kandi ayo moko ni manini, mamilioni ya watu, usanga agizwe na mamiliyoni y'abantu. Kuna sehemu fulani nilienda, hanyuma ngiye nikasimama nikaongea na mama moja pale, naragiye hama ndahagarara nyaga n'umukenyezi umwe waho hantu, nikamuuliza yule mama, ndamubaza nti yewe umukenyezi, mama ulishawahi kusikia habari za Yesu? Mbega warigeze kumva inkuru za Yesu? Ananiangalia, aranyitegereza, sema Yesu. Ati Yesu ni kitu gani? Ati Yesu ni giki? Yani hata lile jina kutamkwa hajawahi kusikia. Niryo zina ntarumva n'urivuga. Ukienda Msumbiji kaskazini, ugiye muri Mozambique mu Burasirazuba, kuna mamilioni ya watu, hari mamilioni y'abantu ambao hawana habari na huyo Yesu, batararonka inkuru z'uwo Yesu. Ukienda Kenya magharibi, ugiye muri Kenya mu burengero, kuna mamilioni ya watu hawana habari na Yesu, hari mamilioni y'abantu bataramenya ivya Yesu. Ukienda Somalia, ugiye muri Somalia, yani ukikusanya Wakristo wote wa Somalia, ugerageje kwegeranya abakristo bose muri Somalia, yani wote bose, hata wazee wanaokaa hapa n'aba baje bashengera bose bicaye hano ni wengi, aba ni benshi kuri abo. Yani Wakristo wote, mvuze abakristo bose wa Somalia nzima, bo muri Somalia yose, hao wazee ni wengi, abaze bashengero ni benshi. Yani ukikusanya Wakristo wote kwenye conference Somalia, ugerageje kwegeranya abakristo bose mu gikorane cya Somalia, yani hapa panatosha kabisa. Aha harakwiye ugize igikorane. Kule Tanga Tanzania, hari Tanga Tanzania, ambako naishi pamoja na mama, aho mbana n'umukenyezi wanje, makanisa mengi ambayo yapo pale, amashengero menshi aho hantu, ambayo tunasema ni makanisa makubwa, ayo tuvuga ngo na mashengero manini. Yani nyinyi hapa ni angana namwebwe muri hano,
nyinyi ni wengi mno. Mwebwe muri hano muri benshi kurusha amashengero, abari muri ayo mashengero. Tukifanya conference, tugize igikorane, akiri bikorwa kaze tanga wa Kristo wote, igikorane cy'abakristo bose bari Tanga, hatutafikia hata inamba ambayo tuko ndani. Nitwoshobora gushikira ubwo bashikiki iki gitigiri kiri hano. Kwa nini nasema haya? Kubera ikimvuze ivyo, mu Burundi mmebarikiwa, mwarahezagiwe. Burundi Mungu amefanya mambo ya ajabu. Imana yakoze ibitangaza. Burundi mshukuruni Mungu. Burundi mushima Imana. Maana mnayoyaona hapa Burundi, kuko ivyo amaze kubona mu Burundi hatuyaoni maeneo mengine. Nta handi turabibona. Mungu amefanya mambo makubwa. Imana yakoze ibikomeye. Watu wengi wameokoka. Abantu benshi barakiriye agakiza. Makanisa mengi yamejengwa. Amashengero menshi yarubatswe. Na watu wanafurika makanisani. Kandi abantu baruzura amashengero. Lakini nimekuja na ujumbe moja. Ariko naje nzanye ijambo rimwe. Ni wakati wa Burundi. Ni igihe cyo Burundi kuvuka kwenda ngambo ya pili. Tujabuka ukagenda mu kindi kibanza kigira kabiri. Nendeni, genda. Maana kuna wengine hawana hizo habari. Hari abantu bataramenya izo nkuru. Wewe unakuja kanisani kila Jumapili. Wewe wamuza mu rusengero igihe cyose ku munsi w'Imana. Na unahubiriwa kila wiki. Kandi ukamubwira ijambo ry'Imana yiga kurindi. Na wewe unakuja unatubu kila Jumapili mahali hapa. Kandi ukaza kwihana igihe cyose ku munsi w'Iyinga. Lakini kuna wengine, ariko hari abandi, hata safari moja n'urugendo rumwe gusa hawajapata kusikia kwamba kuna habari za wokovu. Batarigera bumva umuntu ababwira inkuru z'agakiza. Wao bado wanaishi makaburini. Abo baracaba mu mva. Bado wanateswa na shetani. Baracazigirijwe na Satani. Bado mapepo yanawasumbua. Imwe mu mbinizo zibazigirije. Burundi tuvuke twende ngambo ya pili. Tujabuke tuje mu kibanza kigira kabiri. Katika ubizi wetu, muri iyo myitwariko y'ibikorwa byacu, tusije tukasahau, nituze twibagire kwamba kuna wengine yuko ari habandi nao wanahitaji habari njema. Nao bakeneye inkuru nziza. Uburundi mnadaiwa. Hari ico musabwa. Mungu amewabariki. Imana yarabahezagiye. Mungu amewapa watu wengi. Imana yabahaye benshi. Hakuna nchi yoyote duniani, nta kindi gihugu na kimwe mu isi, ambaye ina wapentekoste wengi kama Burundi. Hari abapentekoste benshi nko mu Burundi. Nikichukua wapentekoste wote wa Sweden nzima, mfasha abapentekoste bose b'igihugu cha Sweden bose, Wakristo wa Kirundo, abakristo mu Kirundo wametuzidi mara 2 na zaidi. Bo turuta ibihitangabo kabiri. Yani kanisa moja, kandi ryo ni shengero rimwe, ni wengi kuliko wapentekoste wote wa nchi nzima ya Sweden. Ni benshi kurusha abapentekoste bose bari mu gihugu cyose cyo muri Sweden. Uburundi mnadaiwa. Hari murafisi mwenda. Yesu alipowaambia wanafunzi, Yesu amaze kubwira abigishwa biwe, alipokuwa na waaga, ariko arasezera, alikuwa anawaambia, yarababwiye, mtapokea nguvu, muzoronka inkomezi, nanyi mtakuwa mashahidi wangu, nange muzoba ivyabo na vyanje, Yerusalemu, muhere Yerusalemu, Yudaya, Samaria, na mpaka mwisho wa nchi, no gushika ku mpera y'isi. Uburundi ni Yerusalemu yenu. Ni Yerusalemu yanyu. Je, mmefika Samaria? Je, Samaria mmefika? Mbega Yesu none arashiki Samaria, urashiki Samaria? Je, mwisho wa nchi mmefika? Mbega uramaze gushika ku mpera z'isi? Mungu atusaidie. Imani dufashe. Unajua ule mstari anaposema Yesu kwamba mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Yudea, Samaria na mpaka mwisho wa nchi. Murazi wa murongo Yesu yavuga ati muzoba ivyabo navyo kushinya intaye Yerusalemu, Yudaya, Samaria na handi. Mara nyingi tunafikiri kwamba haya basi tufanye kazi Yerusalemu. Haraucha wimbira ati ba rero reka dukora ibikorwa hanye ni Yerusalemu mpaka tuimalize. Turangiza ibikorwa ngaha Yerusalemu nyene. Tukimaliza nitwarangiriza Yerusalemu tutaenda Yudea. Tuzoca tuje Yudaya. Tutahubiri. Tuzovuga ijambo ry'Imana mpaka Yudea yote.
isi yose imjue Yesu. tutaweza kuvuga ijambo ry'Imana isi yose kamenya Yesu. Ndio tutaenda Samaria. Tuje Samaria. Tukiwa Samaria, turi mushitsi Samaria, tutahubiri tuzovuga ijambo ry'Imana mpaka Samaria yote imjue Yesu. Samaria yacu imenye Yesu. Ndipo tutaenda mwisho wa nchi. Niho tuzoca tuja rero kumpera y'isi. Ngoja niwaambie kitu fulani. Reka ndababwira ikintu kimwe. Yerusalemu penyewe, Yerusalemu aho ubwaho hamtamaliza. Nimuzoharangiza. Hamtamaliza. Nimuzoharangiza. Kwani Warundi wote wanamjua Yesu? None abantu bose bamaze kumenya Yesu. Namba tuli ibice 25 kwijana. Na tukienda na speed hii tulionayo, hama tukagenda dufise umuvuduko dufise, ongeza miaka mingine 90, tukongera ko iri myaka 90, ndio tuwe 40%. Niho twoshitse ibice 40 kwijana. Ongeza miaka 90 nyingine, tukongera ko iri myaka 90, ndio tufikie 60%. Niho twoshikira ibice 90 kwijana. Ongeza miaka 90 nyingine, tukongera ko iri myaka 90 kandi tutakuwa 80%. Tuzogira ibice 80 kwijana. Ongeza 90 nyingine, tukongera ko iri myaka 90, ndio labda sasa tumemaliza Yerusalemu. Niho kumbe twaturangije Yerusalemu. Ni miaka mingapi hiyo? None ivyo ni miaka majana ngahe? Mungu wangu, Imana yanje ambaye ninamwamini mimi, iyo nizeye na ninaamini na wewe unamwamini, kandi nizeye ko nawe mwizeye, ana uwezo, arafise ububasha. Huku ninapofanya kazi Yerusalemu, andiko ndakorera ibikorwa Yerusalemu, anaweza kuniwezesha hata nikipiga hatua nikienda Yudea. Arashobora kumpiza inkomezi nkagiriye intambuko gushika Yudaya. Wakati huo nikiwa Yerusalemu na Yudea, ndi Yerusalemu ni Yudaya, ana uwezo wa kunisaidia nipige hatua kwenda Samaria. Arashobora kunyongera inkomezi kama akamfasha kugira intambuko gushika Samaria. Kazi inaendelea Yerusalemu, ibikorwa bikabandanya Yerusalemu. Kazi inaendelea Yudea, ibikorwa bikabandanya Yudaya. Kazi inaendelea Samaria, ibikorwa bikabandanya Samaria. Na wakati huo kandi muri uwo mwanya nyene ana uwezo wa kunisaidia kwenda paka mwisho wa nchi. Arafise ububasha bwo kumfasha nkashika ku mpera z'isi. Maana Mungu ninayemwamini mimi, kuko Imana nizera jewe, ni mwenye uweza, ni Imana ifise ububasha, na yeye aliyesema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. kandi wavuze ngo naho ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Naye alisema ni ufunguo zote ninazo mimi, kandi ni wavuze ngo hawe imfunguzo zose. Yeye akitamka kitu, yeye yavuze ikintu, hakuna atakayeweza kusimama kinyume na hicho. Na ushobora guhinyuza ico yavuze. Kwa hiyo jamani, twende, tugende, tuvuke, tujabuke, tupeleke injili, tujane ubutumwa bwiza. Maana kuna wengine bado, hariho abandi. Lakini kanisa la Yerusalemu, ariko ishengero rya Yerusalemu, ni kama hapo mwanzoni walikuwa na ugumu fulani wa kutii. Nivyo kuri mu ntango bari bafise ingorane zo kuvyumvira. Wakati mwingine ninasemaga hivi, hari kintu namavuga nti, si unajua lile andiko la Yerusalemu, Judea, Samaria mpaka mwisho wa nchi ni katika Matendo 1:8. Murazi aho vyanditswe ni mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo 8. Kwa sababu hawakutii 1:8, hanyuma rero kuko batubashe canga bashire mu ngiro murongo 8, Mungu aliwapa Matendo 8:1. Imana hari ico yabarungikiye. Na Matendo 8:1 inasema, ayo ivyo bikorwa none bivuga ngo iki? Ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo 8. Dhiki kuu ilitokea, havje guhamwa guhambaye, na watu wakakimbia, abantu barahunga, wakasambazwa kwenye nchi mbalimbali, baca bagenda basanzarira mu bihugu bitandukanye. Na huko walikoenda, iyo bahungiye rero kwa kukimbia dhiki, bahunze ivyago, walipeleka injili, bagenda batwaye ubutumwa bwiza. Habari njema zikawafikia wengine, inkuru nziza zirashikira abandi bantu, na makanisa yakaanzishwa Yudea, amashengero atanguzwa Yudaya na Samaria, Samaria, na paka mwisho wa nchi, barashikaniye mu mpera z'isi. Lakini kanisa la Burundi, ariko ishengero ry'i Burundi, twende kwa hiari, twende kwa kupenda wenyewe, tugende tukibikunze twebwe ubwacu, tusisubirie Matendo 8:1, nitulindira ivyanditswe mu vyakozwe n'intumwa canke izo ngorane zabashikiye.
Maana Mungu kuko Imana kusudi lake kuu kugira ngo intumbero yayo nkuru kwamba kila kiumbe kipate habari njema. Nuko icaremwe cyose coronga ubutumwa bwiza. Watu wote wapate kusikia habari za Yesu. Abantu bose bagashobora kumva inkuru za Yesu. Na wewe na mimi tusipoenda kwa hiari, none nitwagenda tubikunze, atatupeleka tupende tusipende. Imana izotujana tubikunda tutabikunda. Lakini inapendeza ariko birabereye birakwiye kama tunaenda kwa kupenda wenyewe. Tugiye twebwe tukibigomba bivuye muri twebwe ubwacu. Maana tunapoenda kwa kupenda wenyewe, kuko tugiye tukibigomba ubwacu, kwa wativu kwa ile wito wa Mungu, tuba tugiye twubashe wa muhamagaro w'Imana. Na hapo Mungu anabariki. Imana. Na Mungu hapo anabariki. Imana ibahezagire. Kwa hiyo Yesu aliacha umati wa watu. Yesu yarahevye igugu ry'abantu, akamfuatilia mtu mmoja. Agenda kurikiye umuntu umwe gusa. Na baada ya kumponya huyu mtu, amaze gukizwa umuntu umwe gusa, wananchi wakasema, abantu baravuga bati, tafadhali ondoka. Vyari bikwiye ko tuviraho. Maana kilichofanyika na huyu mtu, kuko icyakoretse kuri uyu muntu, walishindwa kuelewa. Ntibashoboye kugitahura. Akasema hapa aravuga ati ahantu hapa kuna nguvu ambaye ni hatari hapa. Hari inkomezi zidasanzwe. Isitoshe na nguruwe 2000 nao wameenda zao. Hivyo ni ngurube za 2000 nazo zari zatukiye. Wewe wanamwambia Yesu, tafadhali bwana ondoka. Baravuga ati mwami, vyo bavyiza uhavuye ahantu. Na Yesu anageuza. Yesu acarahindura, anarudi tena kule, acaragenda hari asubira hariya. Ndio anakutana na kina Yairo. Anakutana na yule Yairo. Ahura na Yairo. Anakutana na yule mwanamke mwenye damu. Ahura na wa mke w'umunyavyaha. Kazi inaendelea. Na ibikorwa birabandanya. Lakini ukienda Marko sura ya 7, ugiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Marko igice ca 7 na mstari ule wa 31 ku murongo wa 31, unakuta pale kuna habari kwamba Yesu anarudi tena Dekapoli. Turabona ko Yesu yasubiye Dekapoli. Na katika ule mstari wa 37 ku murongo wa 37 imeandikwa hivi, handitswe ngo, wakashangaa mno kupita kiasi wakinena, ametenda mambo yote vema, viziwi awafanya wasikie na bubu waseme. Baratangara cyane baravuga batakoze vyose neza, azibura n'ibifamatwi kandi avugisha ibiragi. Wanaosema vile, abavuga ivyo ni wale waliosema Yesu, tafadhali ondoka. Ni babandi bari babwiye Yesu ati vyari bikwiye kuba hafa ahantu. Na Yesu alipoondoka, Yesu namaze kugenda, yule aliyekuwa amefunguliwa na mapepo, wao ndi yari yabohotse akabohoka akavamwa mu daimoni, ambaye amepona, yari yamaze gukira, alikuwa amemwomba Yesu, naomba turudi wote kule ulikotoka wewe. Nawe yasaba Yesu ngo bajani yo yabjava. Lakini Yesu akamwambia hapana. Yesu aramubwira tekaye, wewe baki hapa, wewe guma ngaho, alafu hanyuma waambie na wengine sasa, ugenda umenyesha izo nkuru kubandi, zile habari ambazo zimekutokea wewe ubabwira ivyagushikiye. Yesu anarudi. Yesu arasubira inyuma. Huyu kichaa ambaye sasa amekuwa na akili timamu, undi yaragwaye yari atakaje ubwenge, ndiye anaanza kufanya kazi ya uinjilisti. Atangura gukora igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Anaanza kueleza ushuhuda wake. Atangura kuvuga igishinga ntaye ciwe. Anamwambia, si mnanijua mimi nilivyokuwa? Ati mbega ni mwari musanzwe muzi jewe ko narimeze. Mimi ni yule mliyenipeleka makaburini kule. Jewe ndi wawo ni mwari mwarajanye hariya mumva. Mimi ni yule mliyekuwa mnanifunga kwa minyororo. Jewe ni wawo ni mwahora mubohesha minyororo. Mimi ni yule ambaye nilikuwa nashindikana kukaa miongoni mwa watu. Jewe ndi wawo ndi yari yananiranye kubana n'abandi bantu. Lakini alikuja mtu mmoja, ariko haje umuntu umwe, jina lake anaitwa Yesu. Izina ryiwe yitwa Yesu. Akaja, araza, akaniona jinsi nilivyo, arabona uko narindi, akaniweka huru. arambohora ngira uwidegenja. Bwana apewe sifa. Mwama habwe icubahiro.
Na mimi hapa rero nanje aho ndi hano ni ushuhuda wa mambo yale aliyofanya yeye. nshingira nta ivyo yakoze. Habari zikaenea, izo nkuru zikwira hose, watu wakaanza kuelewa, abantu baratahura. lakini alihitajika mtu mmoja ariko haje umuntu umwe ili wengine na wao waelewe sasa, kugira ngo abandi bashobore gutahura ivya Yesu. Yesu alikubali kuacha umati wa watu huko. Yesu yari yahavye ko igugu ry'abantu Amfuate mtu mmoja ngo akurikire umuntu umwe, ili injili iweze kupenya katika eneo jipya, kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore kumenera bushika ahantu hashasha. Wewe uko hapa leo, rero no musi hano uri hano, ambao unahitaji kuacha kanisa lako, nawe urakeneye kureka ishengero ryawe na kusema mimi navuka, ninaenda ng'ambo, nawe ukavuga ati ngira njabuke hakurya, ninaenda mahali ambapo sipajui, ngiye ahantu ntazi, lakini nasikia mzigo wa Mungu ndani yangu, kuko ndumva umuhamagaro w'Imana muri jewe. Niambia nivuke niende ng'ambo, kuko Imana arambwiye ngo njabuke ahandi hantu hakurya. Na inawezekana unaacha umati, birashobora kubanza guheba iryo gugu ry'abantu, unaenda kupokelewa na kichaa huko, ukagenda rero gufata uwo muntu yazigirijwe n'ingwara ari hariya. Lakini asipopatikana huyo moja, ariko n'uyu umwe natoboneka, hata umati hutaupata. n'abantu bashobora kubaronka benshi. Inaanza na moja. Mu kugira ngo uronke abantu benshi arawuhera kuri umwe. Burundi tuko wa Kristo wengi. Mu Burundi turabakiristo benshi, kwa sababu yupo wa kwanza aliyempokea Yesu, kuko ari uwa mbere yabanje kwakira Yesu. Bujumbura wako wa Kristo wengi. Ibujumbura hari abakristo benshi, kwa sababu kulikuwepo wa kwanza wa kumpokea Yesu. nuko habaye uwa mbere banza kwakira Yesu. Na wewe na mimi, ni wewe nanje, ni matunda ya kazi ya wale walioanza kushuhudia wenzao. turi imbuto z'aba bandi batanguye gushinga intahe. Lakini kuna maeneo, ariko hari ibindi, kuna makabila, hariho amoko, kuna nchi, hari ibihugu ambaka hata huyo wa kwanza hataragira n'umwe hajapatikana bado, hatarigera aboneka aho hantu. Yawezekana wewe, birashoboka ko wewe ni chombo kile ambacho Mungu anapenda kukitumia, wowe uri gikoresha Imana ishaka gukoresha, ili yule wa kwanza apatikane, ngube uwa aboneka. Na kwa sababu huyo wa kwanza alipatikana kule Dekapoli, kuko uwo muntu wa mbere yabonetse ari Dekapoli, Yesu sasa aliporudi safari ya pili, Yesu asubiye ubugira kabiri, watu walishangilia, abantu baravugije impundu, hawakumwogopa tena, ntibasubiye kumutinya, walisema yote ni mema, avuga ati vyose ni vyiza. Maana sasa tumeelewa, kuko ubu twabitahuye, tumeona, twavyiboneye, tumesikia, turavyumvise, ushuhuda upo, hari gishinga ntahe. Kwa hiyo Yesu ni mzuri, kuko Yesu ni mwiza. Lakini alihitajika huyo wa kwanza, ariko hari hatwiwe wa mbere aboneka. Kazi ya umisheni, igikorwa cy'ubumissioneri, kazi ya kupeleka injili kwa wale ambao hawajafikiwa, igikorwa cyo kujana ubutumwa bwiza ahantu batarabwumva, inaanza na mtu mmoja, gitangurwa n'umuntu umwe mahali fulani, ahantu kanaka. Na wewe na mimi, wewe nanje rero tunahitajika, turakenewe, ili yule moja kugira ngo uwo muntu umwe apatikane, aboneke. Kanisa la Bujumbura, ishengero ry'Ibujumbura, mmebarikiwa, mwarahezagiwe, na watu wengi, mufise abantu benshi, na majengo mengi mazuri, kandi mufise inyubako nyinshi nziza. Pamoja na umaskini uliopo nchini, pamoja na umaskini ambao upo nchini, naho mu gihugu hari ubukene, lakini bado Mungu amelibariki kanisa lake. ariko Imana iracahezagira ishengero ryayo. Mnafanya mambo makubwa sana, mukora ibintu bihambaye gose, ambaye hakuna mfano wake duniani, tutoshobora kuronyene tubigereranya mu isi. Mnadaiwa, hari ico musabwa cyangwa mufise umwenda, kupeleka injili mbali zaidi, kujana ubutumwa bwiza kure. Msicheze tu ndani ya Burundi, ntimwishinge gukinira ngaha mu Burundi gusa, nenda ng'ambo ya pili, genda handi hantu hagira kabiri, kwa watu wengine ambao si Warundi, mugende n'ahandi hatari Abarundi, kwa lugha zingine, mwabavuga izindi ndimi, makabila mengine, abandi bayandi moko, watu wenye vyakula vyao vingine, abantu bafungura ibindi bifungurwa bisangije zao zingine, abantu bavuga peleka habari njema, bari hujana ubutumwa bwiza, ili huyo moja, kugira ngo uyo muntu umwe apatikane, aboneke.
Mungu atusaidie. Imani idufashe. Tusije tukawa busy na mambo yetu ya nyumbani. Nitugire imyitwarariko y'ibikorwa byacu by'imuhira gusa. Kiasi ya kwamba tukasahau wito kuu wa Bwana Yesu. Kushika naho twibagira umuhamagaro w'umwami Yesu. Kutafuta kile kilichopotea. Kurondera cyari cyarazimiye. Watu wameteswa na shetani. Abantu barazigirijwe na Satani. Wanaishi gizani. Babayeho mu vyaha. Na kuna njia moja tu ya kupambana na giza. Hariho inzira cyangwa uburyo bumwe gusa bwo kugwana n'umwiza. Ni kuongeza nuru. Ni kuongeza nuru. Kuongera umuco. Huwezi ukapambana na giza kwa namna nyingine. Nta bundi buryo ushobora kugwanya umwijima. Ongeza nuru. Wongeza umuco. Washa taa. Wazitara. Nuru ipate kupatikana. Kugira ngo haboneke umuco. Na Yesu anasema, Yesu nawe avuga ngo ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ngo mwebwe muri umuco w'isi. Lakini kuna maeneo ariko hari ahantu bado giza inatawala. Hakiganzwa n'umwiza. Nuru inahitajika. Harakeneye umuco. Yesu pia alisema, kandi Yesu yarongera avuga, enendeni, ngo nimugende mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Ngo amahanga yose mwahindure babigishwa banje. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Na kuwafundisha kuyashika yale yote niliyoamuru ninyi. Kandi mubigishe kwitondera ivyo nabageze. Natazama, laba, mimi niko pamoja nanyi. Ndi kumwe namwe hata ukamilifu wa dahari. Gushika ku muhero w'isi. Hiyo nayo ni amri ya Yesu. Iryo ni itegeko cyabwirizwa rya Yesu. Ukiangalia pale ilivyoandikwa, nuravye nyene vyanditswe, Yesu asemi tafadhali ndugu na kuomba na kusihi sana, ukiweza labda kama utakuwa na nafasi embu ningekuhitaji sana uende. Naho Yesu yigeze avuga ati mwene data ndakwinginze nivyashoboka ukaronka kandi ikibanza huja na urashobora kugenda. Hakusema Bwana naomba utakapomaliza shughuli zako. Kandi ntawe yigeze kuvuga ati ni warangiza ibikorwa vyawe, kama utakuwa na kamuda kidogo, ni waronka kanya gatoya, ingependeza uende labda. Vyoba vyiza ko wogenda. Hapana. Eka suko yavuze. Yesu anasema, Yesu aravuga ati enendeni, nimugende. Yani haina mjadala. Oya ntavyo gufina genda. Hakuna kusema subiri kidogo basi. Oya nakuvuga ngo nifashanyo ngulinde kulindira gatoya. Amri ni kwamba enendeni. Ibwirizwa cha itegeko rivuga ngo nimugende kwa mataifa yote. Mugende mu mahanga yose. Mkawafanye wote kuwa wanafunzi wangu. Mubahindure bose babigishwa banje. Na mwanafunzi wa Yesu, kandi umwigishwa wa Yesu, anafanya kama Bwana wake alivyofanya. Akora nkuko sebuja yakoze. Bwana alikuja, umwami yaraje, ametumwa na Mungu, arungiswe n'Imana. Na Yesu anasema, Yesu yavuze ngo nilivyotumwa mimi ngo niwanyizera ninawatuma nyinyi, nanje nzobarungika. Na Yesu alikuja, Yesu yaraje kutafuta kilichopotea, kurondera icazimiye. Kwa hiyo anapotuambia tuende, amaze kutubwira ngo tugende, ni kwenda kutafuta kile kilichopotea. Tuba tugiye kurondera icazimiye. Maana ukisoma katika Ufunuo wa Yohana, kukusomya mu vyahishuro Yohana sura ya 7 na mstari wa 9, igihe candwe ku murongo wa 9, imeandikwa juu ya ule umati mkuu pale mbinguni. Yeye havuga kubw'ikoraniro rinini cyane ryabonetse mu ijuru, wa kila lugha, bavuga indimi zose, kila kabila, b'amoko yose, kila aina ya watu, bavuye mu mahanga yose, wamekusanyika pale, baniho bari bakoraniye, wakimsifu mwana kondoo, bahimbaza umwagazi w'intama ambaye ametoa uhai wake, yatanze ubugingo bwiwe kwa ajili yako na kwa ajili yangu, kubwawe no kubwanje. Pale Wasomali wanasubiriwa, Abasomalia bararindiriwe hariya, pale Wazaramo wanasubiriwa, abo bose bavuze bararindiriwe hariya, pale Warundi watakuwepo, n'abarundi bazobayo, pale watu wa Sweden watakuwepo, abo muri Sweden niyo bazoba. Lakini kuna makabila mengine, ariko harayandi moko bado hawana uwakilishi katika ule ufalme wa mbinguni, batafise uzobaserukira hariya mu bwami bwo mwijuru. Na Yesu anasema katika Marko, kandi Yesu nawe avuga ngo nendeni kwa mataifa yote, ngo mugende mu mahanga yose, mkahubiri mataifa yote, mubwire ijambo ry'Imana mahanga yose, ndipo hapo ule mwisho utakapokuja.
ndipo ule mwisho ngo utakapokuja. niho iherezo rizoshobora gushika. Kama wewe una hamu na kwenda mbinguni, namba wewe nyotewe kuja kama mwijuru, una hamu na Yesu kurudi, namo mfisi nyota yuko Yesu yogaruka, hubiri injili, vuga ubutumwa bwiza, vuka ng'ambo, vuka nenda ng'ambo, nenda upande wa pili, genda handi hagira kabiri canke ujabuke hakurya, peleka injili kwa wale ambao bado hawajafikiwa. genda ujana ubutumwa bwiza hirya no hino, Maana Yesu anacheleweshwa na kanisa lake hapa duniani. kuko Yesu kimutebeje n'ishengero ryiwe riri ngaha mw'isi. Hatujawahubiria watu wote bado. Abantu ntiturarangiza kubabwira ubutumwa bwiza bose. Kanisa la Burundi, Ishengero ry'i Burundi mnadaiwa. hari ico musabwa. Isije kawa siku moja mbinguni, ntibize bibe umunsi umwe hariya mwijuru, tunapoenda kutoa taarifa zetu, tumaze kuvuga ivyo twakoze, alafu watu wa Burundi wanakuja mbele za kiti cha enzi, ariko umunsi umwe abantu b'Imana bashike imbere y'intebe y'Imana, na Yesu anauliza, mlitii vipi agizo langu la kwenda kwa mataifa yote? hama Yesu akabaza ati, mbega ibwirizwa ryanje rivuga ngo mugende mu mahanga yose mwabigenjeje gute? Isije kawa jibu letu linakuwa sisi tulikazana Yerusalemu, ntize twishure ngo twebwe twibanze hari Yerusalemu gusa, na pale Yerusalemu tulijenga makanisa makubwa, ngo hari Yerusalemu niho twubatse amashengero manini, na tulijenga makanisa makubwa zaidi alipojaa, ngo twarubatse amashengero manini ngo twarujuje hariya, na yale makubwa yakijaa, ngo kandi ayo mashengero manini amaze kuzura, tulijenga makubwa zaidi, twarubatse ayandi manini na yaruta. tulikazana Yerusalemu, twebwe cyane twibanze Yerusalemu. lakini Yesu atauliza, ariko Yesu azobaza, na kule Yudea vipi? ngo none hari Yudaya ho bimeze gute? Na kule Samaria vipi? hari Samaria ho bimeze gute? Na kule mwisho wa nchi vipi? ngo mbega ku impera z'isi ho bimeze gute? Miaka 90 imyaka 90 tumekazana sana Yerusalemu. twarakoze ibikorwa cyane Yerusalemu. Wakati umefika jamani, igihe kirashitse bene data, wakuvuka kwenda ng'ambo, igihe cyo kujabuka tukaja hakurya, kumfuata yule moja dukurikiye umuntu umwe gusa ambaye atakuwa ufunguo afise urufunguzo wa kupata wengine, urufunguzo rwo kuronka abandi. Yawezekana Mungu amezungumza na wewe leo, birashoboka kuno musimana yoba yayaze nawe, na ningekushauri sana, rero no kwinyinga ndakugira inama, chukua muda mbele za Mungu, urondera kanyuje imbere y'Imana, mwambie Mungu, mimi niko tayari, ubwira Imana ati je nditeguye Mana, niongoze, undongore, nipeleke pale unaponihitaji, au unjane au keneye konja, usikawie, ntutebagane, maana siku zimeenda sana, kuko iminsi iragenda yihuta. Inawezekana Mungu ameliongea na kanisa kwa ujumla, birashoboka ko Imana yoba yayaze n'ishengero ryose, na ningeshauri kanisa la hapa Bujumbura, rero nogira inama ishengero rya hano Bujumbura, msikawie, ntimutebe. wale ambao Mungu amewaita ndani ya kanisa, abi Imana yahamagaye mu ishengero, wawezesheni, bashoboze, watume, barungike, waende, bagende, na mtashangaa muzotangara jinsi Yerusalemu yenu itakavyobarikiwa ingene Yerusalemu yanyu izohezagirwa mnapopeleka watu mahali pengine, kandi mukajana n'abandi. maana Mungu wetu, Imana yacu ana uwezo, ifise ububasha, atatuwezesha hapa, izodushoboza turi hano, atatuwezesha na pale, kandi naho tuzatugeze izodushoboza, atatuwezesha na kule mwisho, na hariya ku mpera z'isi izodushoboza, maana uwezo wake hauna kikomo, kuko ububasha bwayo ntibugira aho bugarukira. Fedha na dhahabu yote ni ya kwake, iyi feza n'izahabu byose ni ivy'Imana, uwezo wote ni wake, ububasha bwose ni ubw'Imana, na sisi tunahitaji kuamini, natwe icyo dukeneye gusa no kwizera. na dhoruba zitakuja, ingunza naho zoza, lakini Yesu anasema mimi niko pamoja nanyi. ariko Yesu yavuze ati jewe nzoba ndi kumwe namwe. Kwa hiyo kama tunaona kama amelala chomboni, naho tubona ko yigeze kuryama mu bwato, tunamwambia Yesu, tuca tuvuga ati Yesu, na anasikiliza, akadutega amatwi, atasema tulia, agaca avuga ati tekereza, tekana, hata tuache, ntazoduheba, yuko pamoja nasi. ari kumwe natwe. Tutafanya maombi, tugiye gusenga Imana,
Na ningeomba sana tupate kuomba na wewe, noshima ko dusengera hamwe nawe, ambao unasikia mzigo katika moyo wako, wewe ufise umutwaro mu mutima wawe wa kupeleka injili kwa watu wengine, wo kujana ubutumwa bwiza ushiriye abandi bantu. Njoo hapa mbele, nuzu hani mbere. Wazee na watumishi waliopo hapa, abakozi b'Imana bari hano, watapenda kuomba pamoja na wewe. Barashima gusengera hamwe nawe. Na inawezekana pia na wewe upo, birashoboka ko nawe uri hano, ambao huyu Yesu ambaye umesikia habari zake leo, kumbure Yesu wawe umvise inkuru ziwe uno munsi, wewe hujawahi kumpokea katika maisha yako, wewe nturigera umwakira mu bugingo bwawe, karibu na wewe, nawe turaguhaye kaze, ufunguliwe, ubohogwe, ili nuru ianze kuangaza katika maisha yako, kugira ngo umuco wiwe uboneshe mu buzima bwawe, Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha, kugira ngo Yesu abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Naomba tusichelewe, nagira ngo ntuceregwe. Wewe ambao unahitaji maombi, wewe ukeneye gusengerwa, karibu, kaze, fanya tu haraka, gira intambuko zino, tutumie muda vizuri, wewe tukoreshe umwanya neza, twende wote mbele za Mungu, twese tuje imbere y'Imana, tuombe kwamba Mungu atuonyeshe njia yake, dusabe Imana itwereke inzira yayo, Mungu akutane na roho zetu, Imana ihure n'imitima yacu, Mungu atufunulie mapenzi yake, Imana idihishurire ubugombe bwayo, na Mungu aweze kutusafisha na dhambi zetu, Imana itwoze dukure ku ivyaha vyacu, na tuweze kutii amri yake, kugira ngo twubahe icagezwe cayo, ya kupeleka injili kwa wengine, cyo gutwara ubutumwa bwiza tubushiriye abandi. Naomba kanisa kwa ujumla, nagira nsaba ishengero ryose, kila mtu amwombe Mungu, umuntu wese asenga Imana. Omba kwa ajili ya maisha yako, usengera ubugingo bwawe, omba kwa ajili ya kanisa lako, usengera ishengero ryawe, omba kwa ajili ya wale wengine ambao hata majina yao huwayajui, usengere n'abandi n'amazina ya batayazi, ili na wao pia wapate kumjua Yesu, nao bashobore kumenya Yesu. Ombea Somalia, musengere Somalia, ombea Eritrea, musengere Eritrea, ombea Djibouti, musengere Djibouti, ombea Ethiopia, musengere Ethiopia, ombea Msumbiji, musengere Mozambique, ombea Waislamu, musengere Abaislamu, ili wote wapate kumjua Yesu, bose bashobore kumenya Yesu. Mlilie Mungu, mlilie Mungu, mulirire Imana, mwambie Yesu, mubwire Yesu, fanya kazi yako, tikora ibikorwa vyawe. Yesu, Yesu, ita watu, hamagara abantu. Yesu, mimi niko hapa, nitume mimi, jewe ndi hano nuntume, na uwe tayari kandi uriteguye kwenda katika lile ambalo Yesu anakuitia uifanye. Uriteguye gukora ico Yesu aguhamagariye ngo ugikore. Hallelujah. Hallelujah.